Reka ndabaramutse inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Seneri Nyankamugayo azina karibu muri kino kiganiro nabatunganirije. Uyu mubona siwe ngomba ko tuvuganako. Igituma ndamuzanye nuko nza kumugarako cane nk'agakingirizo kuyu canke igikingirizo kinini cy'uyu mushinga amateka Shabani Nimubona. Shabani Nimubona yarayafatanywe igitoro cishi cane camagendo. Aya n'amabido menshi adaharurika ndaza kwibabwira yarayafatanywe uyu mushinga amateka akaba n'umukuru w'imbonera kure Shabani Nimubona. Ngomba ngaruke ko ibiriko biratera urujijo abana bari ati none burya uyu Shabani azohava ahanwa koko uko tuzi mu Burundi gufatanywa igitoro muri iki gihe camagendo ari nko gufatanywa ibiyayuramutwe urumogi canke gufatanywa ibi droge yariyo yose. Ibi nivyo ngomba kubasangiza rero kuri uyu munsi. Ndabibutse ko turi tariki 6 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Reka mu nkundire rero tunyarukire mu ntara ya Buhumuza. Uyu munsi turi igenekerezo rya 6 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ngomba kubasangiza inkuru idasanzwe yarayibaye aho uyu mushinga amateka Shabani Nimubona asanzwe yitwaje ko ashigikiwe n'uyu munyamabanga makuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yarayafatanywe igitoro camagendo amabido menshi ngiye kubabwira amaritiro menshi cyane, ariko nubu akaba kidegembya mbere abanyagihugu bakavuga yuko ashobora no kudahanwa. N'umushinga amateka Shabani Nimubona intakogwako yafatanye igitoro cishi gose. Ndugure twamugina mbega burya azohanwa canke bizohereraho nyene. Ndogaye twamugina uyu ni umunyagihugu umwe yashoboye kugira icyavuze nyuma yo kubona Shabani Nimubona afatanywe igitoro cinshi. N'umushinga amateka Nimubona asanzwe ari we atwara imbonera kure ku rwego rw'intara ya Buhumuza. Ivyo twaberetse bino ni ibitoro amabido arimo ibitoro vyinshi yaraye afatanywe aha nyene mw'intara asanzwe atwara ya Buhumuza. Ndanabibutse ko ari umushinga amateka yafatanywe amabido angana n'198 yuzuye igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Hano mwebwe mudukurikiye muca mwibaza ati none bino bitoro vyafashwe gute canke vyafashwe ryari? Dusubiye inyuma gatoya tubanze tubibutse ko ivyo bitoro vyafatiwe muhira canke ku rugo kwa Shabani Nimubona ku mutumba bita Cumba canke Cumba ni zone ya ni muri zone ya Cumba nyene komine ya Muyinga ni intara ya Buhumuza. Ubu muyindinganizo shasha murazi ko babihindaguye. Vyafashwe hirya yejo igenekerezo rya 3 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Hanyuma baca bashaka gusa nk'abigize ibanga gatoya kugira ngo ntibimenyekane. Ibi vyaratwaye umwanya kugira ngo bishobore kuja hanze kuko barashatse kubipfuka mugabo vyaruhukiye kumenyekana. Umukomiseri rero yarayakoze kano kazi, komiseri kominale w'Imuyinga yitwa Lieutenant Colonel yitwa Placide Irakoze. Nubu ariko atega ubwoba ati wewe warayuhangaye Shabani ujya nta muntu amubahuka nta muntu amuhangara ujye no kuja kwa president ntadodora ni kuri telefone gusa kuja kwa Reveriye ni direct ati hajya wihenze gose. Bariko batera ubwoba uwo mukomiseri kandi mu vyo nza kubashikiriza na Shabani ubwiwe ariko aratera ubwoba uwo mukomiseri yagiye agafata kino gitoro. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba batubwiye ko babonye abapolisi benshi baza bagana muhira aho kwa Shabani, bazana n'imodokari nini. Hanyuma baraza bageze kwa Shabani basa nk'abahaberana gatoya baca bahagarara ku nzu
Shabani yagize idepo y'igitoro iri impande y'iyo Shabani abamwo, baca bamena umuryango binjira indani, baca basohora igitoro cyinshi cyane. Bano bapolisi baje bahagarikiwe na Lieutenant Colonel Irakoze Placide asanzwe ari komiseri kominare wahi Muyinga. Bakimena umuryango baciye batangira gusohora amabido y'igitoro, barapakira ya modokari iranihira. Bapakiye amabido ashika 198. Bamwe mu bapolisi bashitse ngaho kwa Shabani bashoboye gutanga amakuru mu ibanga, nabo nyene baravyemeje bemeza amakuru, bakavuga ko muri zino bido 198 basanze kwa Shabani vyose amalitiro mw'indani yashika 3,960 y'igitoro. Mu gihe muzi yuko mu Burundi ufatanywe ilitiro imwe gusa ariseze gupfungwa, gucibwa amande. None Shabani azofatwa, azofungwa, azocibwa amande kandi ashigikiwe n'igihangange. Mumbabarire nashize ifoto y'umushinga ntaye kuri screen kubera yuko nico gihangange Shabani nimubona yitwaza mu gukora amafuti yose akora. Yaba atari uyu sinzi babigeze. Ndabibutsa yuko hariho ikindi gihangange bita Arakaza Moyize bataziranyeganyega aherutse gufatanwa igitoro. N'umupolisi nawe nyene yavuzwe mu mabi menshi atandukanye, ariko wewe gushika isaha n'umunota wewe ubu ahari yibereye mu gasho muri prison ya Bururi ni yafungiwe nimba batamwimuye kuva afatanwa igitoro. Yafatiwe Bujumbura, igitoro ciwe cyafatiwe mu Rumonge, n'abandi bari kumwe babakondana ikibiriraho. Wewe mugabo ntibamukondana ikibiriraho, navyo nyene vyarateye amakenga. Abatari bake twarababwiye ko hariho igihangange mu gipolisi bita Christophe kimushigikiye, ariyo mpamvu yihagararako. Nta n'uwarazi yuko azofungwa nyeganyega ngo agere mu mpimba, mugabo ubu niyari ntabazi ko azogira muri prison, ubu niyari. Ariko rero n'ubundi bafise amakenga ko umwanya n'umwanya nyeganyega ashobora gutaha. Ari amakuru kumbure tugitohoza tuzogaruka ku wundi munsi. Hano rero amakuru twababwira nuko hari amasoko yacu yemeza neza ko Shabani yaramaze imyaka myinshi yibereye muri no rucuruzwa rw'igitoro ca magendu c'amanyanga, gushika naho aca afata inzu ayigira stock canke depo y'ibitoro atari station, mugabo akazajana amabido agashiramwo, abantu bakaza kunyweshaho canke abakeneye igitoro bakagitumako bagapakira bakakibasanza iyo baherereye. Iyi nzu ya Shabani yari yarabaye nka station kwa Shabani. Abanyagihugu babwiye komiseri w'Umuyinga ati kubusanzwe wiyahuye Shabani nimubona nta muntu amubahuka, wowe uri cihebe, ibi bintu ntibizokwerera. Umunyagihugu ati komiseri Placide ararinda mbere bidasanzwe, nukuri ntituzaho yakuye inguvu zo gushika kwa Shabani akinjira ahabikwa ivyo bitoro, agaca agirwa akabifata akabipakira akabitwara. Igisigaye ni kumenya nimba koko bizohava bikunda ko Shabani nimubona ahanwa canke nimba bino bitoro batazoca bigarukana kwa Shabani Uganda twamugina. Ubu n'umunyagihugu azi inguvu za Shabani, azi naho azikura, ukuntu bamutinya cyane. Inyuma yaho rero hakurikiye iki? Iterabwoba kuri Shabani nimubona. Shabani nimubona yatangiye gukora iterabwoba kuri komiseri duhejeje kubabwira yaraye afashe igitoro ciwe. Inyuma yaho ivyo bitoro bifatiwe hanyuma bigaca binapakirwa imodokari. Uyu umukuru w'imbonerakure akaba n'umushinga amateka avuka ngaha muri Buhumuza yaratelefonye komiseri Irakoze Placide amutera ubwoba mu kumutegeka. Nduguye twamugina ndagusaba ko bogarukana ivyo bitoro bakoye iwanje muhiri wanje, kubera yuko ivyo bitoro si byo ncuruza, nivyo mpakira, nivyo nkoresha mu modoka yanje. Nduguye twamugina
komiseri uyu Placide yamubwiye yuko yoronderera ahandi canke akabaza hejuru yiwe kubera ko yamaze gutanga raporo ko amakuru yayahawe kandi ko igitoro yagifashe yagitwaye ko igitoro kitagaruka. Ati rero murabaza mu bankurira, jewe igitoro namaze kugifata, nagipakiye, nagitwaye kandi igitoro ntikiri bugaruke. Shabani nimubona ati uzigaya igereza ngaho. Abanyagihugu ati ibi bintu Shabani yavuze ntari kure y'ukuri kuko abantu bose baramutinya, nta muntu agera umutwe, nta muntu amuvugiramwo. Ati rero n'uyu muntu yubahutse kugenda gufata igitoro ciwe nawe nyene asa n'uwiyahuye. Uyu mukomiseri yarihagazeko, abantu benshi baramushimira bavuga bati ibintu bakoze n'amateka. Ati reka turabe rero vya bindi umukuru w'igihugu yamaca avuga ati intwari, ubu yakoze ibi n'intwari. Turabe yuko wubahutse kugenda kwa Shabani gufata igitoro ko n'abazitwa intwari canke nimba atadoca kugwa mu mabanga canke agashigwa ahandi. Hari n'abadatinya kuvuga ko Shabani ashobora kumugirira nabi umukomiseri kuko imbonerakure zo muri Buhumuza zose hari abafise ibigwanisho bidacira umuriro n'ibicira umuriro, bose bashobora gukora icyo bashaka. Hari abacungera Shabani n'ababeretse bafise n'impuzu n'imyambaro umenga n'abasirikare. Muri make Buhumuza niyo mpamvu bamuhaye n'ubushinga amateka, yarayishize ku murongo w'imbonera-kure nta muntu avuga. Rero abantu n'ubu ntibasobanukiwe bavuga ati none ubu mukomiseri izi nguvu yazikuye hehe zo kugenda agashika kwa Shabani? Ngira ntiyabajije nuko bibaza. Gushika ubu rero abanyagihugu baribaza nimba iyi mbonerakure ikaba n'umushinga amateka iyi ntakorwako. Ndavyongereko mbere ndabitse ko amaze no kuvugwa mu mabi menshi, za Safisha, aba FNL benshi barapfuye abifisemo uruhara, avugwa amadosiye menshi, abanyurujwe Ingozi mu makomine atandukanye, Igitega, Muyinga, Kirundo, akagenda agashika na za Ruyigi, Cankuzo hose yageze yanyuruza abantu. Kandundura Igitega yaragiye kunyuruzaho abantu, twari babwiye mu modokari yiwe yageze Igitega kunyuruza umuntu. Abantu baramutinya bavuga ati ntivyumvikana ukuntu bubahutse no kugira bafate icyo gitoro. Rero ibi byose nta kintu kimwe arigera aryozwa, ntarigera arengutswa, ntarigera aburanishwa n'umunsi n'umwe ku mabi yakoze, ahubwo baramushimiye bamugira umukuru mu nama nshinga amateka, bamuha ubudahangarwa, bamugira honorable, aba umushinga amateka. N'ubu rero asasa mu nama nshinga amateka mu Kigobe mu kiringo c'imyaka 7, nimba batazomwongera iyindi 7, imyaka 7 mu nama nshinga amateka. Ubu ni hasasa. Uyu ni Shabani nimubona igihangange c'imbonerakure abantu bose batinya. Komiseri w'Umuyinga araye atimvye aragenda arafata igitoro ciwe aragitwara. Ati magende sindayihanganira nubwo woba uri mwene wabo na generale nde canke uri inshuti magara ya Reverend Kuriyo, sinshobora kuvyihanganira. Igitoro aragisohora aragitwara. Shabani nimubona ari mafata ijambo rya mbere mu mugambwe CNDD-FDD kubera ko afise abantu benshi bamuyoboka. Yarubatse izina mu bugizi bwa nabi gushika naho ari ku ruhande rwa babandi bita bamwe biragi. Muraza ruhande rwa Samuragwa rwa Reverend rwa ntuze rwa Evariste Ndayishimiye yarazwe ingoma na Nkurunziza, ariko hariho rero bamwe bantuzenya biragi kwa ntuzenya kwa Petero Nkurunziza nta canu waka burya nabo kwa Samuragwa. Oya, abo kwa Samuragwa nabo kwa ntuzenya kwa Evariste Ndayishimiye. Wewe ari ku ruhande rw'abari kwa Petero Nkurunziza. Urumva abo bantu ujya mugwi wa Reverend Kuriyo, uyu ari kwisonga mu bantu bari muri we. Nta muntu ashobora kuvuga na Reverend ibi birumvikana nk'umukuru w'umugambwe, akaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD.
ubu nawe afata irya mbere n'irya nyuma muri Buhumuza, ni naho n'abantu baca bahera bavuga ati igitoro bafashe n'ibisanzwe icyo ashobora guhomba ni guhomba icyo gitoro nyine mugo ntaco bazomugira. Reka turindire turabe rero bija kuja, ariko icyakoze turaza kugaruka ngaha tubabwire ati vya benterega vyahavuye bigenda ukuntu ntidushobora kuza turihanganira amakuru nk'aya twayamenye. Mu by'ukuri umushinga amateka aserukira abanyagihugu bari bakwiye kubera akarorero keza abandi, ntibari bakwiye kuba akarorero kabi, ahubwo ngo baze berekana akarorero kabi. Ibi rero hamwe vyobandanya kuba ari akamaramaza. Reka nce ndabashimira, ndizere yuko bakunzi munkurikiye ngaha twese dusabira hamwe ko Shabani nimubona yohanwa nyuma yo gufatanwa ibitoro, kubera ko abandi iyo bafatanwe n'akaritiro kamwe baca babafunga bakabaca n'amande bakabaka n'ivyabo. Hari umumotari yafatwa akaritiro ku moto, baciye bamwaka imoto baca baramufunga. None Shabani nimubona yofatanwa amaritiro angana n'ibihumbi 3,960 mu mabido yuzuye ashika 198, hanyuma ntahanwe. Oya, reka tubirindire turaza kubiraba. Ico ndabemereye ngaha, ndazaguruka ngaha ndabasangize inkuru nzomaze kubona. Ndabibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro hano kuri YouTube Senere Inyankamugayo, cyangwa mukagenda ku rubuga rwa Organisation King Umurundi Freedom mukasanga amakuru atari kwivumbi, naho nyene amakuru n'ibimenyetso. Kubakunda gusoma inkuru mwogenda ku rubuga rwa Facebook hanyuma mukatamuronka amakuru canke kuri X. Murakoze cyane. Nitwa Daniel Mugisha, hano ni kuri Senere Inyankamugayo, ariko saha gusa iyi nkuru ashobora no kuyisanga kuri YouTube Urugendo News, naho nyene tuhashira ibiganiro kugira ngo uri ngaha ironke no uri hariya ironke, kugira ngo ibintu bigende neza. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye. Imana yo mwijuru ibagirire neza, mu heza gigwe.